bavukanyi dukoraniye muri ingoro y'Imana, mpereye kuri bene icyubahiro abakardinali bari ngaha, abepiskopi, abasaserdoti, abihebeye Imana, mwebwe bakirisi b'iyo paruwasi ya Gikondo, eka n'abaje bava ahandi. Turahimbawe twebwe turiko turasozera inama yacu y'ishirahamwe z'inama z'abepiskopi zo muri aka karere, kuba dusanga igisabisho namwe kuri uyu munsi muri ekleziya duhimbaza umunsi mukuru wa Marita, Mariya na Lazaro b'i Betaniya. Papa Francisco niwe yashinze uyu munsi mu mwaka w'2021 ko kuri iyi tariki ya 29 y'ukwezi kw'indwi twohimbaza izo mvukane zitatu, kugira ngo yerekane ingene Marita, Mariya na Lazaro bakirana urukundo rw'igishika umukama Yezu mu rugo rwabo, bakamuzimana nawe agafata umwanya wo kuruhuka, akaharuhukira, mbere akanabigisha, akabahishuka ikinyegezwa ciwe, nk'uko tuvyumvise muri iyi nkuru nziza. Arabwira ati, jewe mbizuka n'ubuzima, unyemera naho yaba yapfuye azoguma ari muzima, kuko na kare yabaho ku bwanje. Kandi yaciye avyerekana mu kuzura Lazaro yari yapfuye, akamusubiza ubuzima. Muri abo batatu, Marita turamubona yitwararika ivy'inzimano, mbere akababazwa no kubona mwene wabo Mariya asa n'umutani bikorwa, namufashe mu vyo gutegura inzimano. Ariko Mariya we tumubona yicaye iruhande ya Yezu, atekanye, yumviriza amajambo ya Yezu, kandi yashira ku muzirikanyi, aho mbere Yezu agira ati, Mariya yatoranye ikiruta ikindi, kandi nta n'umwe azokimwaka. Natwebwe nyine twokwibaza, kuri jewe, kuri wewe, kuri twebwe, ikiruta ikindi mu buzima bwacu ni ikihe? Turabona ubuzima bw'iyi si abantu batari bake batwagwa n'ivy'isi, batwagwa n'amaronko, batwagwa no kurondera ibitunga umubiri wabo, bakiragira ko umuntu agizwe n'umutima n'umubiri. Basanga Imana turayikumiriye mu myitwarariko yacu ya misi yose. Kandi nta Yezu atubwira ati, umuntu ntatungwa n'indya gusa, aratungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Lazaro nawe tumubona mu gacerere, kuko ntaco avuga, ariko ahari arahimbarwa no kwakira umukunzi wiwe Yezu. Yezu yari umukunzi, yari umugenzi wa Lazaro, nk'uko tubibona aho yari agwaye. Bashiki be barungitse intumwa kwa Yezu bamubwira bati, mwigisha, umwe ukunda aragwaye. N'ubu nyene Lazaro yapfuye, Yezu ashitse ku ruhafu
rw'aho bari bamuhamvye yararize. Abari aho abayahudi bati ehe ukuntu bamukunda. Urukundo rero n'ubugenzi turabibona mu buzima bwa Yesu, dufatiye ku migenderanire yafitaniye n'abo batatu, Marita, Mariya na Lazaro. Ari naho igisoma ca mbere c'uyu munsi kiduhamagariye kugendera no kuba mu rukundo, kugira ngo urukundo rwacu ruzira uburyarya, dukunde bose tudacagura, tudakumira, kandi dukundane urukundo rw'abavandimwe rutuma twakira umuntu wese, na cyane cyane ingenzi, tuzakira mu rukundo rwa Kristo, kandi tukamenya gufata neza abashitsi bacu. Mwumvise yuko Mariya, Marita na Lazaro baratumira Yesu iwabo, bakamwakirana urukundo, bakamwakirana akanyamuneza. Abo rero baratwigisha umugenzo mwiza, ingeso nziza yo kwakira abandi, yo guha indaro ingenzi. Mbere dufatiye muri aka karere kacu k'ibiyaga binini, aho twaciye mu ndyane no mu ngwano, mu ntambara, haraheze igihe kitari gito abantu bagiye barahunga, bahunga ibihugu vyabo, aho n'ubusanga igihugu cyose gitunze impunzi z'igihugu kibanyi. Bikatwereka ko dukeneye gukomeza umuvukano muri aka karere kacu, kuko abahunga bahunga urwango, bahunga ishari, bahunga intambara iterwa n'abo basangiye igihugu, n'abo bari basangiye vyose. Ari nacyo gituma ishirahamwe ry'inama yacu, inama z'abepiskopi muri Afurika yo hagati, twapfunditse umugambi wo kuremesha amahoro, campagne pour la paix dans les grands lacs. Umugambi wo kuronderera amahoro kano karere, aho no muri kino gisabisho ndabatumirira gusaba ayo mahoro muri kano karere, gukomeza igisabisho cyo gusaba amahoro, kandi umwe wese akemera kugira uruhara muri uwo mugambi wo kurondera amahoro no kuyaremesha ngaha muri ibi bihugu vyacu uko ari bitatu, duhereye ku baturongora mu nzego zose, duhereye ku bashinzwe imirimo mu mpande zose, eka no ku migwi yose y'abantu, tutibagiye abagore n'ugwaruka dushaka guha ikibanza kibereye muri uwo mugambi. Akarorero n'abagore, abamama Cosopax bari ngaha bava muri ibihugu vyacu bitatu, na cyane cyane ababakumbibe bemeye kwegerana bakaja hamwe kugira ngo berekane ko bishoboka kubana neza.
kumvikana, gusangira imigambi no gufashanya bataravye imbibe z'ibi bihugu vyacu. Mbere baje ngaha kugira ngo badusangize ivyo barangura, batwereke intambwe bagezeko, intambwe ituremesha kandi ikaduha umwizero w'uko uyu mugambi wacu ugenda utera imbere. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Marthe, Marie et Lazare. C'est le pape François qui a établi cette mémoire à cette date du 29 juillet en 2021, car auparavant, en cette date, nous célébrions la mémoire de Sainte Marthe. Le pape a établi cette mémoire pour souligner l'importance du témoignage évangélique que Marthe, Marie et Lazare ont offert en accueillant Jésus dans leur maison, en l'écoutant attentivement et en croyant qu'il est la résurrection et la vie. C'est pourquoi nous voyons que ces frères nous offrent le témoignage de l'hospitalité. Surtout, Marthe et Marie nous offrent deux visages de l'hospitalité, deux manières d'aimer et de servir Jésus. Toutes les deux ont le regard tourné vers Jésus, mais Marthe s'affaire dans les services, tandis que Marie accueille les paroles de Jésus. Marthe cherche à offrir ses services à Jésus, alors que Marie cherche à recevoir de Jésus les paroles de la vie. Cependant, Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part, se tenir aux pieds de Jésus dans une attitude d'accueil et d'écoute, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Lazare, nous le voyons dans son silence, parce que on ne dit pas ce qu'il aurait dit, mais nous savons qu'il se tenait là, dans la joie, en étant heureux d'accueillir Jésus, son ami. Les textes évangéliques nous disent que Lazare était l'ami de Jésus. Quand il était malade, ses sœurs ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Et même quand Lazare était mort et que Jésus s'était présenté à son tombeau, il a pleuré. Et les Juifs qui étaient là ont dit, « Voyez combien il aimait. » Cette famille de Béthanie nous enseigne la valeur de l'hospitalité. L'hospitalité qui est une valeur évangélique, mais qui était aussi une valeur ancrée dans notre tradition africaine, même dans notre sous-région.
Cependant, avec les crises récurrentes que notre région connaît, cette valeur tend à s'effriter et nous sommes appelés à la vivre et à la garder dans nos communautés qui parfois vivent dans des divisions, des conflits et des guerres. Et c'est pourquoi la CEAC, en particulier, je dis les membres du comité permanent, ont eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises les réfugiés qui sont dans nos 3 pays, que ce soit au Burundi, au Rwanda et au Congo, et qui parfois vivent dans des situations déplorables. Dans un de ces camps, les réfugiés nous ont dit pourquoi nous fuyons notre pays vers un autre pays d'accueil. Nous fuyons, par exemple, le Congo pour venir au Burundi. Et au Burundi, nous sommes bien accueillis et nous sommes en sécurité. Et en même temps, des Burundais fuient leur pays et vont s'installer au Congo. Ils sont accueillis et sont sécurisés. Quel paradoxe! Et c'est dans ce sens que l'association de nos conférences épiscopales a mis en place un programme campagne Paix au Grand Lac, une campagne que nous voulons relancer et dans laquelle nous voulons engager tous les acteurs de notre société pour qu'ils s'investissent dans cette campagne, à commencer par nos responsables politiques, les dirigeants à tous les niveaux, les gouvernants, la société civile, les femmes et les jeunes, pour que nous tous, nous puissions œuvrer pour que la paix revienne dans notre sous-région, pour que nous ayons l'espérance de pouvoir construire et bâtir une paix durable. Parmi les initiatives que nous avons prises, je pourrais souligner l'initiative des Mamans Kosopax. J'en profite pour les saluer et les féliciter parce qu'ils sont venus de nos 3 pays pour nous partager leurs expériences de fraternité, d'entraide et de communion au-delà des frontières de nos 3 pays. Effectivement, elles nous montrent que la fraternité est possible. Tisser des liens de fraternité et de communion entre nos peuples, au-delà des frontières géographiques. Au cours de cette Eucharistie, je vous invite à prier pour la paix dans notre sous-région, mais aussi pour la paix en Afrique et dans le monde, parce que la paix est nécessaire pour que tout homme puisse vivre dans la dignité, dans la liberté et
dans le respect de l'autre, et que la Vierge Marie, Reine de la paix, nous accompagne dans notre campagne des Grands Lacs. Amen.